Ndabahaye ikaze mwese aha kuri Tuyage Vanessa. Iyi ni video, ntabwo ari live, ni video ndiko ndakora kubera umwanya wo kuja live utashoboye kuboneka. Rero umutwe w'ijambo ati ni sata amatora yagenze neza, no musi tugomba tusuzume amatora ya ba Kayumba. Tuyasuzume, twarose urwandiko, baraturungikiye urwandiko batumenyesha yuko amatora yagenze neza. Reka ndabasomere gatoya muri urwo rwandiko, nce manza nsubire inyuma twibukiranye ibihitiye mu ndwi ziheze, hanyuma rero tuje tuza tuve kuri uru rwandiko. Urwandiko rero ruravuga ngo Rwanda National Congress, imigendekere y'amatora 2023 mu ihuriro nyarwanda. Amatora yagenze neza nk'uko yari yateganijwe mu ngengabihe. Twashimira ko nta hungabana yahuye nayo. Amatora yagenze neza ngo nta hungabana yahuye nayo. Itangira ry'amatora ryabaye ku itariki 25 z'ukwicenda umwaka wa 2023. Atangirira mu turere. Mu ncamake iyo bariko baratubwira amatora yagenze. Imbere rero yuko dushika kuri uru rwandiko, turabanza dusoma inyandiko zibiri zabanje kuhaca. Reka rero mwese ndabaramutse, abasubscribe banje ndabaramutse, abaza guteramana nanje ndabaramutse. Hanyuma babandi nabo bavuga ngo ntabwo ngomba nkwiye ngo gusekera aha kuri channel. Murasetsa ariko ikibara. Iyi ni channel yiwanje, uzontege nje gusekera muri channel yawe utantumiye. Ariko uje ngaha, uje uzosanga byose inkuru uzovyemera kuko aha ni mu nzu wanje. Kaze rero mwese kuri Tuyage Vanessa, kaze reka turabe aya matora. Mbega aya matora tugira ico tuyavugako, kuko numva afise ikintu kabisa no yavuga ko mugabo ntidushaka kuyavuga tutaribukiranye. Tubanze twibukiranye kahise, ngo kahise gategura kazoza. Reka maze ndabasomere urugwete rwa mbere. Itangazo, urugwete hinge ndabe ko nibuka itariki ko ari yishize. Okay. Itangazo, mwihangane nuko ndaraba iryo tangazo ko ndabe yuko iryo tangazo ryanditswe na Jerome, ko ndaraba yuko reka mbandanye. Itangazo, aya matangazo yaraciye aha kuri cano mugabo ni vyiza ko tubanze kuyasoma kugira tuze gushikira kuri ayo matora yagenze neza, twumve ko yagenze neza canke atagenze neza. Ngo biro ya komite nshingwabikorwa y'ihuriro nyarwanda RNC ishingiye kuri sitati y'ihuriro cane mu ngingo ya 21(5) C, D, E, F na G n'iya 14 B, C, D na G iramenyesha abayoboke bose b'ihuriro n'abo ihuriro rikorana nabo ko kuva kuri iyi tariki ya 9 Ukwakira umwaka wa 2023 abayoboke n'abayobozi bakurikira bahagaritswe by'agateganyo mu ihuriro kubera amakosa akomeye yo kwigomeka ku byemezo bya biro politike y'ihuriro. Uwa mbere ngo Bwana Frank Ntwari, umuyoboke w'ihuriro mu ntara ya Afurika y'Epfo, akaba n'umukuru w'itsinda ry'urubyiruko. Uwa kabiri Dr. Jennifer Rwamugira ngo umuyoboke w'ihuriro mu ntara ya Afurika y'Epfo, akaba n'umuhuzabikorwa w'agateganyo w'iyo ntara. Uwa gatatu Bwana Laurent Semanza, umuyoboke mu ntara y'Ubufaransa, akaba n'umuhuzabikorwa wayo. Uwa kane Bwana Robert Mukombozi, umuyoboke mu ntara ya Australia, akaba n'umuhuzabikorwa wayo. Uwa gatanu Bwana Jean Pierre Mushimiye, umuyoboke mu ntara y'Ubwongereza, akaba n'umuhuzabikorwa wayo.
uwa gatandatu bwana Faustin Rukundo umuyoboke wo mu ntara y'Ubwongereza. Biro ya komite nshingwabikorwa y'ihuriro iramenyesha kandi abantu bose ko guhera kuri iyi tariki ya 9 Ukwakira umwaka wa 2023 ibikorwa byose abavuzwe haruguru bakora byababagwaho ku giti cyabo bwite bitaba ari ibikorwa by'ihuriro. Iki cyemezo kimenyeshejwe buri wese bireba. Ubwo rwandiko rukaba rwanditswe na Jerome Nayigiziki umuhuzabikorwa mukuru w'ihuriro nyarwanda RNC. Twagiye ngendabe haca haza iri tangazo, haca hakurikira itangazo ryabo bavuzwe nabo. Ngo itangazo ritesha agaciro icyemezo ca biro ya komite nshingwabikorwa no kwitandukanya na komisiyo nkuru y'amatora ya RNC. Twebwe abahagarariye abayoboke b'ihuriro nyarwanda RNC dushingiye ku nyandiko twagejeje kuri komisiyo y'amatora ku itariki ya 1 Ukwakira umwaka wa 2023 tugasaba gusuzuma impungenge z'abayoboke duhagarariye ku mabwiririza y'amatora avuguruza ibiteganwa na sitati y'ihuriro nyarwanda tugenderaho, ndetse no kuba abashinzwe guhagararira komisiyo y'amatora mu ntara batujuje ibisabwa. Dushingiye kandi ko iyi komisiyo y'amatora idaha agaciro ibitekerezo iyi komisiyo y'amatora idaha agaciro ibitekerezo n'ubusabe bw'abayoboke. Dushingiye kandi ko abenshi mu bayoboke b'ihuriro nyarwanda batanyuzwe n'uburyo aya matora yateguwe, uburyo abenshi mu bayahagarariye mu ntara bashyizweho, n'uburyo umubare w'abahagarariye intara muri biro politike wagenwe. Kubera ko byagaragaye ko komisiyo y'amatora itigenga, ikaba yaragaragaje kubogama mu gukemura ibibazo ndetse no gushiraho abayihagarariye mu ntara zitandukanye. Kubera kandi ko komisiyo y'amatora yirengagije ibitekerezo n'ubusabe bw'abayoboke duhagarariye, ahubwo agakomeza mu nzira y'amatora atagira shinge na rugero, kandi izi neza ko ayo matora atari gukorwa mu nyungu z'abayoboke, ahubwo ari mu nyungu z'agatsiko gashaka kudutandukanya. Nibyo mundindire gato kuko ni screenshot. Ngo nibyo twemereye, ngo ni kudutandukanya n'ibyo twemereye abayoboke, ndetse no kuba ayo matora atandukanye cyane n'amahame ya demokarasi, kandi ariyo twese twahagurutse guharanira. Kubera kandi ko ni random sentences zitagira ingano. Kubera kandi ko bigaragara ko komisiyo y'amatora ikoreshwa na komite nkuru yarangije manda yayo gufata ibyemezo buhubutsi kandi idafitiye ubushobozi, ndetse no kwirukana abayobozi bahagarariye ayo matora bahagarariye abayoboke b'ihuriro ku kigero murumviriza, kuko turaza kuvuga igituma amatora yagenze neza cyangwa atagenze neza. Ngo guhagarika abayoboke bahagarariye abandi ku kigero ca 70%. Twasanze imikorere ya komisiyo y'amatora ishobora kuzagira ingaruka z'igihe kirekire mu ihuriro nyarwanda. Twasanze kandi amatora atazokorwa mu muco usesuye no mu nyungu z'abayoboke b'ihuriro nyarwanda.
dutesheje agaciro icyemezo cyafashwe ku buryo buhubutse kigafatwa n'urwego rutabifitiye ubushobozi kandi rwarangije manda yarwo cyo kwirukana abayobozi bakuru badahwema mu gushaka icyakwihutisha urugamba turiho ndetse no guhesha agaciro abayoboke b'ihuriro nyarwanda RNC. Turasaba kandi ko impamvu zagaragajwe n'uwahoze yungirije umuyobozi mukuru wa komisiyo y'amatora weguye ku mwanya we tariki ya 8 Ukwakira umwaka wa 2023 zitagirwa ibanga. Izi mpamvu zishigwe ahagaragara tuziganireho kuko twemeza ko impungenge twavuze hejuru ziri mu byamuteye kuva muri iyo komisiyo. Kubera izo mpamvu twavuze hejuru turamenyesha komisiyo nkuru y'amatora n'abayihagarariye mu ntara zose ko tutakibafitiye icyizere ndetse turabasaba ko muhagarika imirimo yanyu yose ijyanye no kuyobora amatora. Abayoboke b'ihuriro nyarwanda basabwe kwima amatwi abashaka kubayobya no kubasubiza inyuma babasaba kujya mu matora afifitse ndibaza. Turabasaba kandi kwima amatwi ababatesha agaciro banga kumva ibitekerezo by'abayoboke ahubwo bagashaka kwiyitiranya n'ihuriro. Niba ubu busabe budahawe agaciro ibizava mu matora ntabwo bizemegwa ndetse tuzasaba abayoboke gukoresha ubushobozi bafise mu guhitamo abayobora. Ndabe cyakurikira bimenyeshejwe abagize biro politike y'ihuriro nyarwanda, abayoboke b'ihuriro nyarwanda bose, hanyuma kandi ngo bikorewe Washington DC tariki 10 ukwezi kw'icumi umwaka wa 2023. Abayobozi baca baradondagurana abantu 15. Reka nce mu mazina yabo, email zabo sindazivuga mu kiganiro caheze nazivuze. Amazina ni umushingantahe Jean Pierre Mushimiye, hanyuma Dr Jennifer Rwamugira, uwo ni wa kabiri. Wa gatatu ni umushingantahe Laurent Semanza, wa kane ni umushingantahe Robert Mukombozi, wa gatanu ni umushingantahe Denis Serugendo, wa gatandatu ni umushingantahe Tofile Habarimana, ngo akaba ari komiseri. Ibibanza ntavyo mvuga twarabisubiyemo. Uw'indwi ni umushingantahe Frank Ntwari, uw'umunani ni umushingantahe Edouard Kabagema, uw'icenda ni umushingantahe Twibukimana Aminadabe, uw'icumi ni umushingantahe Davidi Batenga, uw'icumi na rimwe ni umushingantahe Karidinale Uwishaka, uw'icumi na kabiri ni Dr Viateur Mbonyumuvunyi, uw'icumi na gatatu Jean Paul Mugarukiye, uw'icumi na kane ni Faustin M Rukundo, uw'icumi na gatanu Horteze Gatera. Aba rero ngo nabantu mumviriza abategetsi bose, harimwo n'abandi nyene bayoboke mugabo byumvikana ko arabo hejuru banse ngo nibo bahagaritswe. Mugana w'urugwete rero bavuze ati turavyase vurugu imbere y'amatora. Ubu rero ngo amatora aciye, reka tuje muri y'amatora rero, reka tuje muri y'amatora kuko izi mpapuro zose somye murazi ko twaziciyemo tubizi. Reka rero tuje mu matora mashasha hama tugire ico tuvuze. Ngo imigendekere y'amatora 2023 mu ihuriro nyarwanda. Hama ntuzeye titre ntuzeye nyene hari ngo Rwanda National Congress. Amatora yagenze neza nk'uko yari yategekanijwe mu ngengabihe.
twakwishimira ko nta hungabana yahuye naryo. Itangira ry'amatora ryabaye ku itariki ya 25 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2023 atangira mu turere. Ku itariki ya 30 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2023 niho hatowe ubuyobozi bw'uturere aribwo komite nshingwabikorwa z'uturere mu ntara zifite uturere. B. Ku itariki ya 14 ukwezi kw'icumi habaye amatora y'ubuyobozi bw'intara aribwo komite nshingwabikorwa z'intara uko ari 10. C. Canke C. Ku itariki ya 28 ukwezi kw'icumi umwaka wa 2023 habaye amatora. Murabizi yuko 2023 ndiko ndasiba 20 nagira bavuga ngo nta mwaka wa 2023 ngubaho ngo Vanessa mwenda bazi ni umwaka wa 2023 mugabo ibihumbi 2000 ni vyinshi mfise umwanya kubivuga nta nivyo mfise mu mufuko reka mvuge 2023. Ku itariki ya 28 kwezi kw'icumi umwaka wa 2023 habaye amatora y'abahagarariye intara muri biro politike y'igihugu. Abahagarariye intara muri biro politike bamaze gutorwa, ubwo biro politike yari yuzuye. Abagize biro politike ni aba bakurikira: abagize biro ya komite nshingwabikorwa y'igihugu, abatorewe guhagararira intara, abahuzabikorwa b'intara, abashinze ihuriro kandi bakiririmwo abashinze ihuriro kandi bakiririmwo mu mbabarire, abashinzwe imirimo yihariye mu ihuriro, inararibonye, abatumiwe na biro ya komite nshingwabikorwa y'igihugu igihe bibaye ngombwa ariko nta burenganzira bwo gutora bagira. Abatumiwe na biro ya komite ngira nibo badafise ubwo burenganzira. Hanyuma D hakaza ngo amatora ya biro ya komite nshingwabikorwa y'igihugu yabaye ku itariki ya 18 z'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka wa 2023. Barabandanya rero bati nk'uko twabatangarije ku mugaragaro ubuyobozi bw'intara, tuboneyeho uyu munsi kubatangariza ubuyobozi bukuru bw'ihuriro nyarwanda aribwo biro ya komite nshingwabikorwa y'igihugu. Abatowe kuja mu myanya ya biro ya komite nshingwabikorwa y'igihugu ni aba bakurikira: uwa mbere umuhuzabikorwa mukuru ni Dr Emmanuel Hakizimana. Uwa kabiri umuhuzabikorwa mukuru wungirije wa mbere ni umushingantahe Ali Abdul Karim. Uwa gatatu umuhuzabikorwa mukuru wungirije wa kabiri ni umushingantahe Cedric Ntwari. Uyu se Cedric Ntwari niko twamubonye mu oya ngira ntarimo muri bamwe bahagarikwa ngira ntarimo. Uwa kane umuhuzabikorwa mukuru wungirije wa gatanu ni umufasoni canke madame Marie Rose Marie Rose Mugoragoze. Uwa gatanu umunyamabanga mukuru akaba n'ushinzwe ubuvugizi ni Dr Etienne Mutabazi. Uwa gatandatu of course umunyamabanga mukuru wungirije ni umushingantahe Serge Ndayizeye. Komisiyo y'amatora irashimira abayoboke b'ihuriro nyarwanda bitabiriye iki gikorwa period, kandi iranamenyesha abanyarwanda bose cyane cyane abari mu gihugu, abari mu Rwanda mu ncamake n'abandi banyarwanda aho babarizwa ku migabane yose y'isi ko amatora mu ihuriro nyarwanda yabaye mu muco, mu bwisanzure, mu bumwe no mu mahoro. Komisiyo y'amatora yifurije imirimo myiza abayobozi bose batowe. Twese hamwe tuzatsinda. Bikorewe i Washington DC kuwa 19 kwezi kwa 11 2023. Of course
Eustache Nterimana perezida wa komisiyo y'amatora niwe yashikirije ubutumwa. Yes. Rero igitumye nabanje gusoma ari amakete. Ikete rishasha ryemeza yuko ku by'ukuri amatora yagenze neza, ngo amatora yagenze neza, mwumvirize, amatora yagenze neza, ngo amatora yagenze neza. Ndiko ndasoma hahandi ngo ni hehe bariko baravuga ngo amatora ahantu bariko bavuga ngo amatora ngo yagenze neza cyane ni hehe guys? ngo amatora ngo yagenze neza, ngo amatora ngo yagenze neza, ngo yaciye ngo ni mu muco, ngo mu bwisanzure, mu bumwe no mu mahoro. Nico nashaka tuvuge ego ko abagize ubutegetsi mu mugambwe 70 babanje kubigiza ku ruhande. Ninde wundi muntu iyo hageze amatora yigizayo aba bahiganwa? Ni Kagame. Kagame niwe iyo hageze amatora misi yose aca atangura kwigenza ku bantu bose yikeka ko bozoza kwitoza, n'uwo yaraziranye atanavuze ko ari umunyepolitika zo kwitoza, uwo muntu aramwigenza. None aba babanje gufata abantu 70% y'abayobozi babashira ku ruhande, barabahagaritse. Ni ukuvuga 30% baca baratora. Mugabo urumva mu amatora yagenze neza. Amatora yagenze neza muri abo 30%, mbwa ntiyagenze neza en general mu gihe 70% batarimwo baparticipa muri ayo matora. Ibi rero bintu byuko abanyepolitike bafise ingeso yo kuba bashaka ibiti kubigira akantu ka mwana wa mama, aho kugira ngo bafate ntuzeye. RNC bandanya kugaragaza ibimenyetso vya FPR. Ntabwo ari ibintu byiza cyane, bisa nabi cyane. RNC bandanya kugaragaza ibimenyetso vya FPR kandi ibintu ni bibi, kuko bamaze kubona 70% y'abalidere bari bababwiye ngo babahagaritse. Nibaza yuko aho guca bihutira gutora, nibaza yuko bari kubanza ahubwo kwiga ikibazo cy'ibibazo bituma, kuko burya urinze ubona muri mu mugwi ukabona benshi nibo bagumutse, ni kuvuga haba hari ikibazo kana kagicihuse. Ntabwo rero amatora ku ruhande rwanje muri RNC novuga ngo yagenze neza mu gihe bataramuye abo bari guhiganwa, abo bari gukompeta, abafite ivyiyumviro bifitiye inyungu abanyarwanda bose, bakabakuraho bagaca bashiraho abafite ivyiyumviro bifitiye inyungu umugambwe wonyene. Noneho mwumva ngo amatora agenze neza gute? Mugabo abo batowe nibaze yuko nabo bagiye kwicara bakaraba ukuntu uwo mugambwe bokora ico bita ntuzeye renovation kabisa, bakawurenovera, kubera ko nimba hari igikorwa ciza Serge abakorera ni ukwama minsi yose ku maradiyo ahimiriza ngo abanyarwanda nibagane abanyepolitike, nibagane RNC, nibagane ewe Serge mu ncamake ni kokayi w'imigambi, ni kokayi kabisa. Hari abantu benshi bagiye bajoininga imigambi nyarwanda ya opposition kubera Serge avuga ati jya muri RNC, jya hanaha, nimba udashaka haja hariya, arakoka. Mugabo igisekeje ngiki arakoka benshi bakajyayo, ariko abantu benshi muyaga mukuru yakabaza, none se wewe kuvuga ibi uhagaze uri gufasha abantu ngo burya jewe nahora muri RNC, aburya RNC abantu nka 90% b'abanyarwanda muyaga muyaze iyo imigambwe bagiye bacamwe n'ivyo bahakoze, bakubwira ngo twari muri RNC, twari muri RNC. Ni ukuvuga rero ico kintu gituma kokayi wanyu ari we Serge ku maradiyo agakoka kabisa, abateja mukabaronka kuko nabateja of course. Noneho rero abo bateja mumaze kubaronka, abateja ntibashobore kuguma muri iyo basi ngo mubandanye urugendo, bagenda barapiragurika na dereva dahagarara ngo bugurure bapireguruka. Ntabwo ari ibintu byiza. Biragaragara yuko RNC nayo ifite akabuto ko muri FPR neza yuko nyine iyo habaye amatora babanza kwigiza yabo bariko barabatera ubwoba. Ariko kandi sindenge ku makomantere bamwe bagiye bavuga batahuraho iriya ni FPR mu gwihisho. Ntutangare bafise amayeri 1000 burya bajya bakuye bariko bararaba mu minsi uzoza babona mu migambo hirya no hino, na cyane ko batarigetinga drugs kwisenyura. Ivyo nivyo abanyarwanda bivugira, sivyo niko ndabavugira mu mitima yo muri ko murayaga ati burya wasanga ari umugambi bagize batandukane, kuko ati muri abo nyene bavuga ko bakuwe ati harimwe nimba ni muramu wa Kayumba, ati bofite na Kayumba kandi ari muramu.
rero urumva ivyo ntawe ubizi mugabe ico tuzi coco nuko gutaramuza bamwe amatora agacaba 70% y'abarideri bataramuwe je ntabwo numva ko ivyo vyaciye mu muco ariko bivana n'umuco w'umugambwe wose wemera Kagame aremera yuko ubu butegetsi bwiwe buri mu muco kandi yica kiba akambura akanyuruza ibintu byose mbwara ko bati ubutegetsi bwiwe buri mu muco rero na RNC ushobora gusanga nyene mu myumvirire yabo ayo matora yaciye mu muco mugabo muri views za buri muntu ntiwohagarika abo mwakorana 70% bari guparticipa mu matora 30% basigaye bace bitotera bava ngo vyaciye mu muco anyway bakoze kuduha aya makuru habo batowe tubipfurije nyene kubandanya uwo murimo nyene w'ukuza RNC twizere yuko mu myaka izoza abantu benshi batazoza barayivamo ahubwo n'abayivuyemwo kumbure hariho ibikorwa vyiza muzokora bituma mubatracta bakagaruka bakabafasha urwo rugamba muvuga kuko RNC mu ntimwibagire bantu b'Imana yuko RNC igwana n'umugabo umwe wenyene ariko nyene reka mve ngaha nibarije ikibazo RNC none se aba bantu bose mudondaguye mwashize mu butegetsi kunanirwa n'umuntu umwe Kagame umuntu umwe Rudende umuntu umwe akabananira mwe muvuga ko mugwana n'umuntu umwe wenyene yitwa Paul Kagame umuntu umwe nta wundi Janete Kagame ntarimwo abana ntibarimwo abamucungere umutekano ntibarimwo abayaya ntibarimwo abateka ntibarimwo abakubura ntibarimwo abapolisi ntibarimwo nta muntu wundi numwe mugwana atari Kagame wenyene none saha nimwogenda pomo na muri besha ha nimwogenda koko mukamufata mukamukuraho ibi bintu biteye amakenga anyway mugire mwese ibihe vyiza mukore subscribe mukore share tubandanye kudaturayaga kuri aya makuru aca hirya no hino ego hanyuma rero tuzosubira hanyuma nakagaruka bye bye